Ndakuwa. Alfa. Naramubwiye yuko akamena ibanga izomumena inda. Ariko rero aramusakoze ico kintu akaramuka agize ngo hinja akwice nanje nzogofera akanicana umuhungu waje azokofere. Amaze kuva hanze akamenya yuko ababyeyi biwe babagandaguye, byabaye ngombwa yuko yiyoberanya akiha irindi zina kugira ngo ashikire abansi b'umuryango wiwe atacabira. Yiyita Karma. Eso twese bari bagufitiye. Ese Mungu bari bagufitiye. Igine bari baguca sana cyane baba. Kandi basubiye mu ibintu byo kuzondeka juice dala kuki jibozi kuzondeka Karma ndizwe gushika uzo kubwira cyo ha ubu rero uri free. Mana data uri mwijuru shimwa mana hano kwesi no mwijuru. Oya man Mbenga nyine wari kubandanya sinzi ngene no bikubwiye. Yo. Ukuri kw'Imana uranyishe hoho unyene uragize ibyondo neza urakunze ngize chapati. Woho sinjene nabo ikiroko. Ndi kure yawe kubw'ibintu byawe mwabo biyari umutima wawe biyari ubwenge bwawe ndi mu maraso yawe ndiko ndazunguruka. Ibuka kandi uri ku Karma. Nakunze ubu numva nasaze inzira yose yaje ndiko ndakuraba. Karma afise n'izina ryiza Karma. Niriko arivuga urumva ko pronoza kwata neza Karma. Filime y'impuhwe, urukundo, uguhemuka, ingwano. Ni filime izobashwaramo ku munsi wa mbere itariki 16 z'ukwa gatanu 2022. Ntutanguye kuja kuri Mugisha Media.